Aimable ntiyapfuye waramurashe hanyuma baramutora mujana kwa muganga twaramukurikiranye Aimable arakira Aimable ubu ni muzima hanyuma nagira ndakubwire ngo ubandanye kwihangana nkuko abivuze ni Imana yo mwijuru ushobora kukugira neza ariko ko atomboye akaba atapfuye hari n'igihe ushobora kugirirwa ubuntu wenyene ugasanga aragusabiye ikigongo navyone ntavyo nzi ni ubuntu bw'Imana bwonyene hanyuma numenye yuko muri buno buzima isi irazunguruka raba hamwe hora wiyemera uvuga yuko uri gihangange uvuga yuko udakogwako uvuga yuko udahangagwa ariko no munsi turiko tuvugana tudashobora no kuramuka tudashobora no kubona ngo turamukanye duhana amaboko nizere yuko n'igihe Imana yo kugira ubuntu kava hano hantu wo kwigira ingingo yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe hanyuma akakugirira neza afande najeje afande rindira najeje sabano sigara amahoro ndumva ko ari twaranaga amakuru we tuzosubira kandi ubandanye kwihangana afande reka tuzo basiga tunya afande oya afande mratita afande mani mwari afande ntabwo yego murakoze cyane karibu cyane Chris turamuza yego nakumusiga Aimable karibu ndabona yuko mvuze neza ndashimye Imana ni nziza cyane yawa komeye Imana yaragutabaye kandi ntabwo icubahiro nukuri yakubye ambuza amahoro ambwira nje nkagiye kumushimira Kajeneza navuga ati kaneze bakosa Kajeneza ni umuntu mwiza cyane niyo mpamvu numva ko mfite ibigomba byo kumubwira ko yakoze yakize bani guheza kuko uravye ibintu wankoreye ibintu bikora abantu bake ufashe umwansi wawe uzi ko yagukoreye ikibi kuko je n'ujya mwanya nagaragara nk'umwansi wawe kuko dari mu bintu bibi naho Imana yaciye mu nzira zayo zazimana ziri kugera ariko nabonye ko kuri umwanya mwiza w'ushimira nacyo gisa cyo kuko ariko ntabwo gushima kandi urakoze cyane ubwanje ndanezerewe cyane gusubira kukubona akubona William Bon Santé umeze neza atakibazo ariko kandi nk'uko bivuze ujya kwiyumvira gufasha umwansi canke kubabarira n'ikintu kigoye cyane kandi kigora benshi wanashaka nabitwa ko bakijijwe ariko Kristo hari ijambo yavuze rimwe avuga ngo mbega nimwakunda abakunda canke abagenzi banyu muzoba mutandukaniye he n'ababantu muzoba mutandukaniye he n'abapagani muzoba mutandukaniye he n'abafarisayo no kuvuga ni ngombwa ko tugera kuri ya etape yaho twuva canke twisanga dushobora kugira neza wa mwasi kuko uguhora si n'ukwacu uguhora n'ukwimana kuko icyo umuntu abiba nico yimbuka nejo bundi uze wipfuze ko rikiza kuko ikintu cyose ubiba kizi utegerezwa kuzocimbuka kandi ikintu kibi burya kirashobora no kutihuta ariko naho wakirusha speed ukiruka cyane warakoze ikibi gitegerezwa kuzogukurikira uzosanga iyo ugeze rero hari abantu bakora ibibi bakabona umenga bo kwiruka bakabirusha speed cyangwa bakabona umengo nakamizwe n'ingoma ukamengo bihereye ngaho ariko iki waragikoze ntiwihane ntusabe imbabazi ubundi gitegerezwa kugukurikira rero nahisemwo kubibi byiza kugira ngo nze nimba ibyiza rero ikinezereye munezero wanje no kubona Aimable ari muzima kandi wakoze cyane kumuzana kugira ngo ndabe ndabaza gushima karibu cyane babo natwe turashimye kandi bibaze ko tugiye kuri inshuti nziza ko ndumva ko umenga no gufasha ntugira icyo muzi ku byo wamfashije byose ndifuza kumera nkawe Imana guheza gise ntabwo Kajeneza nukuri nicyo cyatugenza ariko dufite n'indi porogaramu n'umuhungu reka tubandanye urugendo rwacu no nishoboka nimwicare
tujye tunwe tunezerwe Imana ukoze bitangaza baza amasengesho nasengeye mablogo umusozi reka nta kibazo gaturembere mbe amakuru ya Sheyi she's fine ameze neza nukuri nta kibazo gazogaruka mu Burundi ryari ntituramenya ariko nziza very soon vuba Imana izobikora vuba kabisa sikera so Chris ari byiza n'ibintu rero reka tujye ntaku eko sindabayeteje tuzagaruka aho n'ikimbura okay karibu sawa most welcome kuno imablombona umenga kiwafise ubundi mugambi je ndabona ndavye nk'ukuntu umengo hariho ensanovapa ikindi naco ko numva mu mutima umengo bino bintu dukoze nta mahoro bimaye Lord Jesus uhoraho mbere maso birashoboka kuno muntu aje hano atamugambi mwiza afitiye runo rugo ariko mporiki Constance nizera ijambo rivuga ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyeganyezwa ariko wamushimangiye kandi nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko uhoraho akikuje abantu biwe rero reka utenyenye kugira ngo urabe agakiza no gutabara Imana igiye kubandanya itanga mu muryango wacu nk'uko bimbwiye ujya mukobwa Alice ni nk'agakoko ntiyoroshe ariko nubwo atoroshe amaso y'igikere ntabuze umuntu kuvoma kandi uwushigikiwe n'ingwe aravoma rero kuko nisunze umwami akomeye oya ntazodutererana kandi ntazonaduhemukira ndetse ntazodukoza isoni ikindi naco Imana ntishobora kungabura mu maboko y'abansi kuko ndayizeye yuko ifashe mu kiganza kandi ikintu kiri mu kiganza c'uhoraho nta muntu umwe ashobora kugikura gutekana ariko Kajeneza kubera ko abantu bakime gihe munegirije ibintu byose mwigira ngo murasenga mukaja mu Mana cyane n'umutwe mukabikayo hakugire nawe mugarura ubwenge kugiye erega Imana ifasha umuntu yifashije kandi Imana nayo nyene yaraduhaye ubwenge kugire tubukoreshe singoma ngo iri mwijura ibintu byose tuzoze twiyicarira cye twikoze ibyo twishakiye ngo zoshize ibikore burya Arisi uri muramuraba ntubona ko ari inkozi y'ikibi burya rero naho bifata minintego Arisi azokora ikintu kandi kibi cyane ndabigusubiriyemo reka kubifata nk'imikino Constance ngo twigira gusenga tugaherezayo n'umutwe si ukwigira ahubwo turasenga mbega ngo baba barakubwiye amakuru y'ingene Imana yamutsinze ikamukoza isoni ikamumaramaza imigabo n'imigambi yose yari yakoze mu bwihisho Imana ikayishira habona erega hari Imana itugwanirira intambara tubona nizo tutabona ikitunanira no kuyizera no kuyizigira no kubana nayo handi Imana ishoboye kutugwanirira ikindi naco so kuvuga yuko ndiko ngwana nk'imbura bwenge oya erega kabigira kabizi burya kajya imboga karitse Kajeneza ndakumva cyane ndemeranya nawe ko Imana iriho kandi ikora nivyo irakora kandi yarakoze n'ivyambere urabishingira intaye mbe nkubaze kubera iki Imana ireka abayo bayisenga ikareka bagapfa
kubera ikimana ireka abaye bayisenga bakabaroga bigafata erega ntibisigura yuko bajya bapfa batabazwe n'Imana hariho ivy'Imana ireka bikaba rero nawe reka kuguma winigirija mu bintu je hajya amaze kubona ikintu ko ari kibi je mbwize umuntu ikintu ko ari kibi niyo mpamvu rero nimba yarakoze ivya mbere umugabo no kubera nawe arashize mu rundi ruhara umugabo rero kuri iyi nshuri gira kabiri je ndabona arise ko ari umwana mubi gusa rero narumvise ko ari n'umurozi sinze ndabizire je ngo mvyimba umutwe nzira ibintu ntazi nivyo ntanariye eherera nawe byaba Constance humura hama nagira ndakubwire ngo hari abantu bagwana mu buryo butandukanye bamwe barasuma abandi ntibasuma rero intambara yanje ifise uburyo ndiko ndayigwana kandi mu kugwana sinsuma ahubwo nagira ndakugahantise canke ndakwemereye yuko intsinzi nkuko nayamanye n'ubu ndayifise rero utekane ahubwo reka ndakwipfurize umunsi mwiza uze kumuramutsa mama ubwo umaze kumuraba nkasanga si hari kuko aguma yatwawe n'ibikoko hama ikindi na Sheila arabatasha reka mbandanye mu bikorwa ariko nagira ndanagushimire kuri buno butumwa bwawe kandi umenye yuko ubwiye umuntu akuze ushobora kubuvuze rimwe mwumva kabiri ugire umunsi mwiza rero karibu cyane murakoze cyane rwose nari nabarindiriye umwanya munini reka make ndababonye sinzi ko babikubwira ariko urazi uri inshuti yanjye hano cyane rwose wambereye inshuti nziza rero uzi byinshi by'iwanjye ariko hari ikintu kimwe ntari bwakubwira umuntu azanye ngaha yitwa Mimi niyo mukunzi wanjye kandi mudusengeye cyane rwose vuba ashobora kumbera umugore ni byiza cyane enchanté yego murahawe kaze ni karibu so Mimi ubu ni Kajeneza ni mugenzi wanjye andutira abavukanye Chris mu kirundi cyiza bavuga ngo bapfaniki barutwana babariraniye iki neza cyane rwose abana y'ubujumbura ikirundi cyabo urakoze cyane Mimi karibu cyane karibu hano muhira so karibu Mimi wabonye yuko ikidahura ari imisozi Kajeneza nizere ko wambabariye ndagusabye ko uri nta kintu urampugana n'amatara nta kibazo nta kibazo sa jamani ungabuza ndero tachani ndega jamani muteri wanje ndawuza mwana we kwiga byagenze gute yewe usikumanga je n'ubwano ndawumereye ngaha manemuje niwe mbonye muteri wanje jamani Soko je sinemera kari wewe. Sa? Jamwe nyine hari muri uko ngenera. Aha nyene je n'ubwano ndagumerenga. Ndagiye kubona jama. Muveri wanje. Umukuru yabasengesha ndabakumbuye gute? Sege n'ukuraraho. Mwace muna muheba. Aracameze kwa kuwundi. Yo. Tumusaba imbabazi. Nuko shanuzi uzago ngamugisigara ko bugoye. Ndapanga kuduga wapi nka kutaswata. Nivyoroshe. Turapamba nayo ngo tubebe. Je ni vyawe kuruko. Aya, nageze kwa Kajeneza. Warahevye. Asha. Mico siyo tubwira none ugenda nunyakira ngaha nende siho ngaha no hamenye gute no ya ndahazi karibu mwana jamari ikadomi
Yo kubona. Oya. Wasi kuchongola shangu kwa wala ile. Mwali kuchongola kuchongola. Nani ndabiyo? Yesu mutima. Abayipo kari kuchongola hagufasha. Urambona na? Aha nuko hari. Kajeneza. Maana Ndiwe kumubaza Kajeneza mufani. Murazina? Haha. Kajeneza dusenga hamwe. Dusenga hamwe kuze. Murazina iki? Numwetse wanje. Wiki? Numwetse wanje sha. Ahagahinda fise ku mutima. Urabona urugo ubona nigende kwande rurimo. Burya rugwe ngaha. Yamupapeje mu maboko ku mbona. Hewe abandi bana bazi kuvugana gufukana amashansi. Yarakoze buri kintu cyose kugira ngo aramuntu arashaka. Ndamubura burundu. Numwetse wanje sha ujye ubona. Shaka ikintu kuri ku muntu kubirwa namene ku mutwe. Ubwo ari kumbu. Sheira Barakundana. Jewe ukunda ntigezemo nakuba nakavuga. Ibyo shere ndabizi kandi ari urukundo. Kajeneza azi gukunda. Bijya mu kwana cyane binkore rigarankunda. Hehe mama Kurikeya Kajeneza. Aha niko nibuka nako gahinda afite sha. Kajeneza arakunda. Nkora ngaha. Shase ya mbere fise ni. Ni mutari wanje wewe. Muvyemere. Muone. Amahirwe ya mbere nayo. Imbe cyagitara agomba gurarugo bakigutse. Ndahyugura akakanya nyere dukora ikintu gituma neze wono kaneze. Ahi yaba ari jemba ndi muri urugo. Uburu umwana. Uvyemeye ivyo ngiye kubwira. Cyenda gushira mu kayi yacu y'urugo ubu mwana wacu ifura. Baravya. Ifura yacu. Jean-Marie. Abajikana Igiki nakoze umviriza. Ko ugushoye kose. Ndakusunga, ndakwene nako. Hanaje. Kungiza amahirwe. Ko kunjiwe cyose ishimwe mvuza umutungo w'ubugozi cyitwa yo ari gutuka kandi ntamwe ndetse gucanga ndora Alice. So, that's ko butanzi. Usabye ndakuziwe ni Alice, ikindi kubayifata. Genzi wa ST. Emabro, geze nsigamira byumvise. Ya birashoboka. Makuru y'imisi. Cyane bonde she. So, rero usengo wagiye mu mahanga waragarutse. Ndaha. Okay. Ushobora kumwana nimero ya telefone. Umusanga ashobora kurondera kugira ngo ushobora kubariza. Irarengana kwase kuna kibazo. Merci. Musinyiza. Ego. Sindahisha mani, sindahisha ndakisenga kusema. Singo tuje gusaba nga. Narugenzo n'amaka. Kajeneza ni hafi. Inde? Kajeneza. Inde amurondera. Tugamuronde. Wewe inde? Jeni mugenzi we. Umugenzi wewe? Ya. Mugenzi watazina fise. Ibari naenda mukuru. Urumva nzoza nanje nza ndagufasha ndakuba hafi urumva ariko undindire umwana asure kugira ingorane. Okay, nawe mu telefone ntawo hari. Urondeye ku telefone ye muri amabwe ya muri umugenzi wewe, urondeye ku telefone ntawo hari. Niya byabasubukire yuko yasenga. Wewe murondeye ku telefone. Kwanga shasi ya mbere fise ni mutari wanje muvyemere.
dubura akanya nyine dukora ikintu gituma neza no kaneza aho yaba ari jemba ndi muri ubu umwana ubyemeye ibyo ngiye kubwira cyenda gushira mu kaye yacu y'urugo ubu mwana wacu ifura arabya ifura yacu Jean-Marie ushoboye rwose ndakusura ndakwemeye nako muko aho nagukuye niho ndagusubije rumva rero je ndisubiza nk'umuye nawe oya urumva nari nase ko ubuhavuzimira kandi arije nagukuye ngaha hama sininjira kubera nyogosenge sihari bazi ko twamanye umwanya munini cyane hama n'ukuri uzohoruza kuturamutsa nibaza ko utazosubira kuzimira oya ubu sinzosubira nibaza ko waryohewe cyane ahubwo nyene nkubaze abiwanyu mwese umuryango wanyu wose mufise umutima mwiza koje wabitubonye ko ndumva nanezerewe cyane karibu kandi n'ubuntu twagiriwe kandi ni byiza gukundana n'ikimani dusaba ikindi vraiment nyene nivyo mufise umutima mwiza pe nta kandi gahungu gasigaye agahungu mundi wanje navyaye babiri akandi kitwa Enoke kari hanze karagiye hanze mu mahanga urumva rero Kajeneza niwe urabona ko ari waheruka kubakana na muvyara wawe hanyuma ikindi naco ntugire ubwoba kazima mbona watanguye gutagata ibujumbura amazi yatanganika ni meza hawo doga rwobaza ko bazosubira kukwibuka rero wewe wifate neza gusa wifate neza usenga Imana ariko rero nta kundi nyene wari mu mahanga nyene ibyo mu mahanga ndavyumva oyo uzoronka ntugire ikibazo n'imyaka nakare ntari bwagire nzogusengera kandi uzomuronka ntugire ikibazo yego sawa rero oya ariko rero Kajeneza ari ikintu namubwiye mbona cankomerekeje ku mutima burya Alice Kajeneza hari inkuru nigeze kumubwira y'agakobwa bita Alice kansanze ngaha hariho umukobwa bita Alice twaraha nyine yaraje ngaha kwa no kunkubita Alice ameze gute umukobwa nyene wishwebe bukuntu wewe uraza umuntu witwa Alice yaraje ngaha Alice yasuye kugaruka mu buzima bw'umwana wanje nta n'imisi irahera umukobwa yitwa Alice yarampakije yagomba fatuko wumve arambwira yuko yo nkorera akantu arantuntumereza ko ingo yagumagira ngo none ngo yashaka iki ndazi ibintu yashaka yarampakije Alice yagarutse mu buzima bw'umwana wanje yitwaje iki n'izina rya Yesu ega nakadayimoni Kajeneza nawe mama ngo murasenga warabimubari twe turasenga n'ukuri kandi Imana ituyereka ku munsi ujya yuzuye abadayimoni tuzomuhushura arindira tuzohushura ajya abadayimoni bari muri we erega Alice siwe nikiri muri we ariko rero uri n'umutwe muto awurinda uruguma sinze ndabitsire abahungu bose bo mu gisagara abona Kajeneza wanje ko ari wawe yo mukwira bisigura yuko aza gutera induru ngaha kandi azi neza ko ari ibukwe bwacu icyo kintu sidacumva sindanagitahura umviriza rero ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka kandi igiti nigikora mu jisho kabiri jewe ko kagarutse umudayimoni ari muri we giye kumukubita namukubitisha amasengesho nukuri amavi yiwanje ntazovyorosha ku Mana rurema kuko nukuri iwacu twifuza amahoro ku muntu wese niyo mpamvu ntazovyemera we buretse nzogasanga muhira nakihanize kuko hari igihe twigeze kuruha kubera we rindira gusa nzomusanga muhiri wawe hari icyo azokora Imana yo mu cyungazi kwizokora kandi izodukorera kuko twebwe nta muntu n'umwe twifuriza inabi nta n'umunsi kandi Kajeneza wanje ndabizi neza ntashobora kumugururira umutima wiwe kuko hari irindi shugwe yarose byavuye mu ijuru twarahangayitse kugira ngo kugaba hano muri rugo uramutse nyogosenge
Oya banza muhagarara gatoya nta kantu ngomba gukora iyi ni imyitozo ya mariage yego Right. Wait. Salad. Muratesa mwabana. It's a nice place. Yes, that's it. Good. Alija. Mtu na mtu wake. Mwenye hana sheira wanje. Kiruvema. Wow. Sheira wanje agira ve mu mahanga. Kajeneza. Nokuri icambere kamazina gushure. Wora wemeye kuduha umunsi wawe wose kubwo isabukuru ry'umukunzi wanjye. Nokuri wakoze cyane. Ndagushimiye bikomeye. Okay, nakoze gushima ariko nategerezwa kubikora kuko babizi yuko umunezero wawe n'umunezero wanjye n'umubabaro wawe umubabaro wanjye aho uri niho ndi rero Sheri nizere ko unezerewe. Sisi no kunavuga ndaryohewe birenze. Ndishimye munyarutse mariage rero maze iminsi njyumunyu mwinshi kandi inyota irandembeje kabisa. Asa vuba no kuri. Bibaye ngombwa mbe paha. Ego no kuri ntugire ingorane we pare ko kumera kuba ukuboko. Nta wundi pe. Cyo ndavyemeje. Sheira wanje nawe baye yaje. Biranze couple ziza amateka zatsinze umwanzi nivyo gusa je ndanyotewe ukuri muramba barira nabicishije amajambo ko umunezero mwinshi reka ngine ko ndabizana okay sawa araje tumanda ejana ivuze beka Kajeneza hajya nyine Kristo nta kintu kimwe aramubwiye kuvyerekeye nyine amateka yacu nini
hari ikintu kimwe utazi. Imana ibabariye umuntu isubira guharura ibyaha byiwe no kwibuka kahise kiwe. Ni nk'uko natwe twategerezwa kumera. Iyo turinze tuvuga ko tubabariye umuntu bivuye ku mutima, ntitwari tugiye gusubira kuzana ibintu byo gusubira twibuka tugira gute. Bijya byarabaye kandi byarahetse. Icyakora ntidukwiye no kwicuza ko na byarabaye, kuko ikintu cyose gifise impamvu. Nukuri ndagushimiye cyane iyo uvuye indani umutima wanjye. Nukuri ufise umutima wisangije, ufise umutima mbese wa wundi wari muri Kristo Yesu. Hamwe abantu bose bagira umutima nk'ufise. Nukuri Kandi bisanzwe. kandi Pole, hewe. Anakavura mbona kaguye, ifuko duhindura ino place. Ivo duhindura ino place frame. Yego nta kibazo. Hari amakoka zero. Yego. Nta original zihari. Ayi ni original. Nzo duhindura ikibanza shora kimbehe nkarira cyane. Duhindura ikibanza. Okay, duhindure kino kibanza mbona nakavura kaguye. Daje, bosi daje. Daje, bosi daje. Kadogo? Kwaje? Bosi fala okay. Nafika. Karibu. Mate. So, yes. Like this. So.